turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru yo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere ruheshi mukurikirana ku mbonesha kure JCTV. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2021 televiziyo JCTV yaratembereye bimwe mu bibanza byo mu gisagara ca Bujumbura kugira irabe uko ibikorwa by'isuku byifashe. Isuku bikaba biboneka ko ryahagurukiwe. Ku munsi wa mbere niho hugagwa ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga w'ishirahamwe ONI mu Burundi, mukaza kubikurikirana muri ano makuru. Ku munsi wa kabiri niho haba ibirori nyezina byo kugurura igurisha hayanishwa foire exposition mu rurimi rw'igifaransa. Iri hayanisha rigwiriyemo ivyakorewe mu Burundi rikaba ryahawe icivugo kivuga ngo Made in Burundi. Tubafitiye kandi n'amakuru yo mu makungu. Ku munsi wa mbere niho hugagwa ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyababanga w'ishirahamwe ONI mu Burundi idonido, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Godefroid Nkunzumwami. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 31 Rusama umwaka w'2021 niho hari haramutse haba ibirori mu gikorwa gihambaye cyo kumanura ibendera ry'intumwa y'umunyamabanga adasanzwe aserukira ONI mu Burundi. Ibi birori bikaba vyari vyatewe iteka na nyakubahwa umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Isidore Ntirampeba. Isidore Ntirampeba akaba yamenyesheje ko cari igikorwa cyo guhagarika ibi biro vyari vyuguruwe mu mwaka wa 2015 inyuma y'imigumuko, ariko ko ibihe vyagiye bihinduka bifata intumbero nziza ko ivyari vyatumye ibi biro vyugururwa vyaheze. Isidore Ntirampeba aramenyesha ko bidasigura ko imigenderanire yari hagati ya ONI n'u Burundi ihagaze kuba habaye iri manurwa ry'ibendera. Amenyesha ko imigenderanire izobandanya biciye mu muhuza mpuzabikorwa araba ibikorwa vya ONI mu karere. Kurikirana Isidore Ntirampeba. Igikorwa duhejeje kurangura n'igikorwa gihambaye cyane mu mateka y'u Burundi n'abarundi. Duhejeje mwavyiboneye twari mu birori byo kumanura ibendera ry'ishirahamwe ONI hano muri kino kibanza, ikimenyetso c'uko ibikorwa vya biro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONI mu Burundi vyugawe. Ivyo biro rero twari tumaze hafi imyaka 5 mbere hafi 6 biri ngaha bikora, bikaba vyari vyuguruwe kubera imvo kanaka nyuma y'ingorane igihugu cyari cagize ziturutse kuri bya bihe bibi vyaba mu 2015. Umunyamabanga mukuru wa ONI yari yahisemwo ko ashiraho intumwa yiwe ijisho ryiwe rimukurikiranira uko ibintu bimeze mu kino gihugu. Hanyuma rero nkuko mwagiye murabikurikirana ibintu vyagiye bihinduka kandi bifata inzira nziza. Uno munsi icari cazanye iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONI, icari catumye bugurura ibiro vyo ngaha mu Burundi nta kikihari, ubwo bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza. Ivyo vyose vyararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwari bereye biratsimbataye mu Burundi. No uvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Nukuvuga bijya bihe byararangiye kandi Burundi bwarabisiguriye amakungu. Turetse n'iyi ngingo yo kugara bino biro, mwarabonye ko hari n'izindi ngingo zihambaye zagiye zirafatwa mu ishirahamwe ONI, mu mashirahamwe yandi dusanzwe dufashanya, eka n'ibihugu bimwe bimwe. Murazi ko twahora ku rutonde igihe cyose buri kwezi w'ivyigwa na wa mugwi wa ONI ujejwe umutekano. Bamaze kubona ko ibintu vyahindutse, Burundi barabukuye ku rutonde. Murazi ko twari mu bihano by'amashirahamwe amwe nk'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa, eka n'abandi. Abo bose barabihagaritse. Mwarabonye ko mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naho nyene bama bariko bitwararitse ibibazo by'u Burundi. Mwarabonye ko za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivy'ingena gati y'akazi na muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira ya Addis Abeba canke zikaja gufasha aho ibintu bikigoranye. Uyu munsi rero
no wita umunsi w'amateka wundi ku gihugu cacu no kubene igihugu, kuko igikorwa ca bino biro kirarangiye icese. Ubu hagiye gukurikira ibikorwa vyo guheraheza udukorwa tumwe two gusozera. Mugabo uno munsi ikimenyetso cyo kumanura rijya bendera ni icuko bino biro vyugaye kugera naho kuwa 30 ruheshi, vyose n'utwo tuntu duto tujanye nyene no guheraheza mwe bitari kidasho mu gifaransa bizoba birangiye. Mugabo mu vyumve neza bamenyesha makuru, ibi biro vyugaye ntibisigura yuko Burundi buhagaritse imigenderanire n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, kuko nakare n'imbere yuko ibiro vyugurura iyo migenderanire yari hasanzwe, kuko murazi ko Burundi ari igihugu kimwe mu bihugu bigize iryo shirahamwe ONU. Ubu rero ico tugiye kubandanya dufashanya n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hano mu Burundi biciye muri vya biro bita le bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, no kuvuga ibiro vy'umuhuza bikorwa araba amashami yose ya ONU akorera ngaha, akaba ari nawe aserukira ayo mashami yandi. Iyo hageze ko leta ivugana na Nations Unies, ivugana na n'ishami mpuzamakungu ONU, bizobandanya bikora. Mugabo no kuvuga duhindwe intumbero, kandi ingingo twayifatiye hamwe na ONU kuko tubona ko intambwe zatewe twese tuzihurizako. Ure duhinduye intumbero mu byo gufashanya, no kuvuga ishirahamwe mpuzamakungu ONU rigiye kubandanya biciye muri vya biro vy'umuhuza bikorwa dufashanya mu bikorwa bijanye no guteza imbere ivy'imibano na cane ivy'iterambere biciye mu gufata mu mugongo wa mugambi mukuru w'igihugu wo guteza imbere Burundi umwe bita Plan National de Développement 2018-2027, biciye mu gushigikira indero. Murazi ko hariho amashami ya ONU menshi rimwe ryose rifise ico rijejwe, biciye mu gushigikira uburimyi n'ubworozi, biciye mu gushigikira Burundi mu byo kugwanya nk'ibiza iyo vyadutse. Urabona ko ibiza vyaduka atawuzi iyo bije biva, eka biciye mu kugwanya ikizaronya nganda sida, kuko iryo shami iryo shirahamwe rirafise ishami ribijejwe, biciye mu gushigikira ibikorwa by'abakenyezi n'iterambere ry'abakenyezi. Murazi ko UNIFAM ari kijejwe n'ayandi mashami rero ntiriwe ndavuga azobandanya arangurira akazi kayo ngaha. Ku munsi wa mbere televiziyo JCTV yatembereye bimwe mu bibanza byo mu gisagara cya Bujumbura kugira irabe uko ibikorwa by'isuku vyifashe. Aya makuru tukaba twayatohorejwe na David Mugisha. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2021 JCTV yagendeye ibibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kuraba uko ikibazo c'isuku cifashe muri rusangi. Aho twashika muri komine Mukaza kwibarabara ryitiriwe Ndadaye Melchior, twahasanze abafasoni bariko bakora isuku nkuko bisanzwe. Eka twashoboye gushika no kurindi ryitiriwe Chaussée du Peuple Murundi, mbere no hagati mu gisagara ku bituro by'amabisi aja mu makaritier yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Tugishika ku bituro eka n'ahandi hatandukanye twasanze udusandugu twagenewe gushingurwamwo umucafu. Ico twabamenyesha nuko ikibazo c'isuku citaweho bimwe bihagije mw'iyo komine ya Mukaza. Twagerageje kurondera musitanteri wa komine Mukaza kuri telefone turamukena. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 2021 niho haba ibirori nyezina vyo kugurura igurisha hayanishwa foire exposition mu rurimi rw'igifaransa. Iri hayanishwa rigwirimo vyakorewe mu Burundi likaba ryawe icivugo kivuga ngo made in Burundi. Ibirori bikaba byari vyatewe iteka n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'igisabisho n'ururirimbo ruhagize igihugu cyacu, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yashimiye leta y'u Burundi mu kuba yarabashishije iri hayanisho gurisho ry'ibikorwa mvabwenge, yongera ahumuriza abarundi ko mu gisagara ca Bujumbura ari amahoro, ariko ngo araraje ishingwa n'ibikorwa by'abakorera mu binywabi ari nabo bakora ibidapimwe bihungabanya amagara y'abene gihugu. Ku bijyanye n'amakuru avugwa mu bindi bihugu muyashikirizwa na mugenzi wacu Irankunda Nowe. Mu rugendo umukuru w'igihugu cacu arimwo n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye mu gihugu ca Kenya, kuri no munsi yitabiriye ibirori vya Madaraka Day,
aho ico gihugu cibuka ukwibohora abakoroni. Ibirori vyabereye mu muji wa Kisumu. Umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yashimiye abanyakenya bose, aratanga n'indamutso y'amahoro n'urukundo ku bw'abarundi. Yamenyesheje ko Kenya n'u Burundi ari ibihugu bivukanye, ndetse k'abarundi n'abanyakenya ari abavandimwe. Twobibutsa ko umukuru w'igihugu cacu muri ivyo birori yagiye atwaye umugwi w'ingoma z'u Burundi, aho babiciye biracika. Ingumu, imigere n'amakofi nivyo vyaranzwe mu nama nshingamateka y'ubumwe bwa Afrika. Iyo nama y'abashingamateka b'ubumwe bwa Afrika iriko ibera mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gisagara ca Johannesburg. Inama nshingamateka ku munsi wa mbere yategezwa gukorana kugira itore umukuru wayo ku rwego rwa Afrika, ariko aya matora ntiyabaye kubera hari umwe yategezwa kwitaba iyi nama basanze afise umugera wa COVID-19. Ariko bivugwa ko iyo nama yaranzwe n'umwumvikano muke hagati ya Julius Malema ahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo n'umwe mu baje bahagarariye igihugu ca Mali. Impari zamaze iminota 30 bivugwa ko zavuye ku gihugu ca Mali citabiriye iyi nama carahagarizwe muri CEDEAO, ariko abandi bakavuga ko bikurikije amategeko kubera ko Mali itakuwe mu bumwe bwa Afrika. Benshi ntibamenye icatumye iyi migumuko iba, ariko aganira n'ikimenyesha makuru ca leta ya Afrika y'Epfo, Julius Malema yari yavuze ko iyi nama yaranzwe no kutumvikana mu bashingamateka baserukiye ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa kuwo boshira imbere. Iyi nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru BBC. Tukaba tubakengurukiye mwese mwadukurikiye. JCTV irabashimiye, ibifurije umugoroba mwiza, naho ubutaha.